Ntushobora kuba uwidegemvya udakijijwe ivyakubabaje ku mutima. Mugenzi, uyu munsi ndagomba kukwereka inzira yo kugushikana ku kwidegemvya vy'ukuri. Kaze mu kiganiro Nkorako Mwami kigizwe n'inyigisho z'ijambo ry'Imana zateguwe na Dr. Charles Stanley. Iyo uravye ibiganza vy'umwubatsi usanga vyarasadaguritse, ariko haciye igihe umubiri urasubira guterana ugakira. Ariko umutima wowo iyo umaze gusatagurwa n'ivyiyumviro, ubwoba n'imibabaro, kugira ngo usubire guterana bica kure. Biragoye guharira uwakurenganije, ariko muri ivyo vyose umuti w'umutima n'urukundo rw'Imana. Mu kiganiro cy'uyu munsi Dr. Stanley aratwigisha ku vyo kurengera ivyatubabaje bidutuma tudaharira abatugiriye nabi. Kumbure hari umuntu yobara kugiriye nabi kandi nawe utari ukwiye kugirirwa nabi, maze bikakugumamwo, bikaguma mu mutima, ukaguma uvyibuka bikubabaza. Hari igihe ugomba kwiyumvira ko waravyibagiye, ariko ntushobora kuvyibagira kuko biba bimaze kumata mu bwenge bwawe. Kandi kubera kudashobora kubona umubabaro wawe, haraho wibaza ko waheze. Mugabo ntahuja, ku munsi uzironona buhoro buhoro ubugingo bwawe. Wonona umubiri, impwemu n'ubwenge bwawe. Hari abantu benshi biyumvira mu mitima yabo ko bibagiye umubabaro wa kera, ko n'ivyo vyibutso vya kera haheze umwaka bigiye, bizera yuko igihe cakijije vyose. Ariko ivyibutso bizanwa n'ububabare ntibikizwa n'igihe. Vyiryamira mu mutima, bigakura, hanyuma ubumara bwavyo bukabandanya ku munsi kuvyura wa mubabaro. Hari abantu benshi vy'ukuri ari abakristo bavutse ubwa kabiri kubw'ubuntu bw'Imana, ariko bafise impwemu yo kudaharira kubera imibabaro bagize kera, maze bakagumana ivyibutso vyayo. Kandi ingorane nuko batabona ingene bovyifatamwo kugira ngo bashobore kwibagira izo ngorane n'ivyibutso vya kera bibababaza. Nta kintu na kimwe kiriho co kugufasha ngo ubwo bubabare buveho. Butegerezwa gukurwaho, ariko nta muntu n'umwe wundi ashobora kubukuraho mu mutima wawe. Ni ikintu wewe ubwawe utegerezwa kwikorera. Mugenzi, ndagomba kukubwira yuko utazigera uba widegemvya mu vy'ukuri udakijijwe ivyakubabaje ku mutima. Ngomba kukwereka uyu munsi ingene ushobora kuba widegemvya. Namba ufise izo ngorane mu buzima bwawe, fata ikaramu n'urupapuro, hari ibintu ukeneye kwandika kugira ngo ntuvyibagire. Ni vyinshi ukeneye kwibuka kugira ngo ushobore kubikoresha mu buzima bwawe. Reka rero turabire hamwe bimwe mu vyo ukeneye kuguma wibuka kugira ngo bigufashe kubaho nk'uko Imana igomba, bigufashe kugenda nk'uko bibereye abera bayo. Tuganira ku vyerekeye kwibuka ivyatubabaje bigatuma tudashobora gutanga imbabazi. Ni ukuvuga gufata ivyatubabaje tukabihagarika imbere yacu, tubirabisha amaso y'umutima, maze tukaguma tubiraba kandi tuvyiyumvirako. Aho rero ntitwoheza ngo tuvyibagire. Urumva ko izo ari ingorane zikomeye cane, zituma umuntu agumana ibibi mu mutima, akavyumirako aho kubita. Mbega none uwo muntu yobironkana amahoro gute? Mbega yoshobora gute kubana neza n'abandi atemera kurekura ngo atange imbabazi? Ikibabaje kuruta vyose ni uko uwo muntu aba ahisemo gutandukana n'imbabazi z'Imana. Pawulo mu cete candikiwe Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa 31
n'uwa 32 aravuga ngo umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Ico twumva nuko ari icifuzo cacu gutuka uwundi, ikintu twifuza gukora tukagomba kugikora. Iyo nzigo ivyo vyose uvyigize kure. Hanyuma ku murongo wa 32 haravuga ngo mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo. Twese twarababajwe kandi tugenda tugira n'ibindi bitubabaza. No mu gukunda umuntu harabamwo ukubabazwa. Twese rero turababazwa rimwe na rimwe mu bugingo bwacu, ntidushobora kubibuza. Yamara ikibazo ni ikihe? Ikibazo si ukuntu twokwirinda kubabazwa, ariko ni ukuntu twifata muri uko kubabazwa. Hari ibintu byinshi muri ubu butumwa vyogufasha niwavyigako ugereranije n'ibiba mu buzima bwawe. Reka rero twihweze bikeya. Icambere nuko iyo hagize abatubabaza bishobora kudaseruka canke bikavyara impwemu yo kudaharira. Niwumve ico Pawulo avuga mu cete c'Abanyefeso 4 hamwe twasoma ku murongo 31 na 32. 31 aravuga ati umururazi wose no kujingitwa n'uburake gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Igihe umuntu ababajwe bikavamwo umururazi, akuzura ukujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana n'inzigo, agomba kugirira nabi uwundi muntu. Mbega ivyo si ibimenyetso vy'impwemu idaharira? Ariko Pawulo arabandanya ku murongo 32 ngo mugirirane neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo. Ngomba rero kuguha ibintu bitatu vyogufasha gusuzuma inyifato zawe muri ubwo buryo. Ubwa mbere, namba wanse umuntu, ntushobora kugaragaza icibutso c'ingene yakubabaje cane. Niko bimeze mu buzima bw'abantu. Nk'uko urukundo rugira neza kandi rukiyumvira ivyiza, niko urwango nabwo rugira nabi kandi rukiyumvira ibibi gusa. Iyo ufitiye urwango mugenzi wawe, ntushobora kumwifuriza ivyiza. Mbere uragera naho wumva wifuza ko atobaho. Urwango ruva kuri Satani. Uwo ni we se w'ibibi vyose. Nayo Umwami Yesu Kristo wewe adusaba kugira urukundo. Muribuka ko Bibiliya ivuga ko urukundo ari rwo rushitsi vyagezwe. Mugenzi, wibagira ivyakubabaje, vyakubujije amahoro, unezererwe kuba muri Kristo Yesu, bigufashe gukunda abandi. Wisuzume na ntaryo, urabe niba ukunda abandi canke ko wowe ubanka. Ubwa kabiri, nimba wanse abandi, ntushobora kubifuriza ineza. Ubugira gatatu, nimba vy'ukuri ubanka, umubabaro wawe uza waramaze guhinduka urwango. Ku ruhande rwawe ugomba kubababaza nk'uko nawe wababajwe. Ugomba ko biyumva nk'uko nawe wiyumvise. Ugomba ko bagira ivyago vyinshi bishoboka nk'uko nawe wabibayemwo. Mu vy'ukuri urumva urwango ruvuga ngo sinshobora kwibagira uko nababajwe. Ubwo kandi ruravuga ngo sinshobora kumwifuriza ineza, ahubwo mvuga nti ngomba yuko ubabazwa, ngomba yuko ugira ivyago nkanje. Inyifato nk'iyo ishobora kuba uburozi muri twebwe, kandi nta kindi zana atari ivyago. Hari ubwoko bubiri bw'urwanko. Hari urwanko rwihoreye, hari n'urwanko rurondera gukora ikibi. Urwanko rwihoreye ruvuga ngo sindamukunda, singomba kuba iruhande yiwe, ngomba kumwigira kure. Ruravuga ruti uwo muntu ambonekera nabi. None wovuga uti ivyo ntivyumvikana ko ari urwanko rudakora?
ariko ni urwanko rudakora, kuko urwanko rukora rurondera inzira zo kugera ikibi ku kindi. Urwanko rurondera gukora ikibi ni ugwipfuza kwihora, gutuma abandi bagira ingorane. Kumbure wovuga uti umuntu ubona ko ambonekera nabi, naho nomwinuba ntaco vyoba bitwaye, mbere nta rwanko rwoba rurimwo. Muri ico gihe wihumuruza ivuga uti uwo muntu ntaco noba ndamugize, kuko ntarondera kumwica, ariko ndamwirinda, ndamwinuba nta bindi. Mugenzi, umenye yuko urwo ari urwanko, kandi ko udashobora kururonkana umunezero n'amahoro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo munezerwe iminsi yose, kandi ngo mugiriranire amahoro n'abantu bose. Nta rwanko rwiza rubaho, naho rwoba urwanko rwihoreye, narwo nyene rutuma umutima uguma utuntuye, ukabura amahoro, kandi ukanka kugira imbabazi. Ivyo nivyo twovuga ku vyerekeye urwanko rwihoreye. Hanyuma murumva ko atavyiza urwo rwanko rutuzanira. Reka twihweze gatoya iki kibazo c'impwemu idaharira. Kandi ico tugomba kubaza ubwa mbere ni iki: ni iki gituma ivyo biba? Wovuga uti abambabaje nibo batumye ngira impwemu idaharira. Ngomba ko wumva neza, nta muntu afite ubushobozi bwo gutuma ugira impwemu idaharira. Impwemu idaharira ni ikintu umuntu wenyene yihitiramwo kikaganza umutima wiwe. Wewe nanje hari ivyo dukora bisunitswe n'imibabaro ducamwo. Iyo mibabaro tutayifashemwo neza bituma tugira inyifato mbi inyuranye n'ijambo ry'Imana twizeye. Mu gihe tugize urwanko rero, ntiduhave tugira ngo n'abandi bantu babidusunikiyemwo, ngo batumye tugira inyifato yo kudaharira. Aho rero ngo tuba tugomba ko boberwa nabi nkatwe, tukibagira yuko ingorane zacu zidashe zitorerwa umuti ngo nuko abandi babanje kubabazwa nkatwe. Mugenzi, inyifato yawe mbi ntukayishire ku bandi, ni wewe nyene ubuhisemwo uko wokora. Nta muntu n'umwe ashobora kugutuma wiyumvamwo ukudaharira. Nta n'umwe ashobora kugutuma wumva urwanko. Wewe nanje dukora ibivuye mu mubabaro wacu, kandi namba tutavyifashemwo neza tuzogumana impwemu idaharira. Rero impwemu idaharira ni inyifato umuntu wese ahitamwo wenyene ubwiwe. Izana inyifato mbi yo kwihora, hanyuma haca haza ikintu mu bugingo bwacu kiguma kidutera inyota yo kwihora. Mu vy'ukuri ikiba nuko tugomba gushira icaha ku wundi, tukagerageza kwikurayo. Woshobora kuvuga wihumuriza uti Mana, iyo batangirira ishari, uti Mana, iyo batabingirira sinari kumera gutya, kandi Mwami ndazi ko ntahura, uratahura igituma meze gutya. Reka tubivuge gutya: Imana iratahura, yamara ntiyemeranya nawe muri izo nyifato. Yesu Kristo aratahura ko wababajwe, mugabo rero ntazigera yemeranya nawe muri iyo mpwemu ufise yo kudaharira. Urazi igituma? Kuko kuva umunsi wakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami wawe, waramubwiye kuva uwo munsi nyene uti ndizera ko hanaguye icaha canje cose, akahise n'akubu kabi kose n'akazoza. Uti rero nungira uwidegemvya, unkure mu gihano c'icaha. Umunsi wakira Yesu Kristo nk'umukiza wawe, watswe uburenganzira bwawe bwose bwo kugira urwanko urugira urundi muntu. Ukwibutsa ingene twababaye, ingene vyari bibabaje, nta na kimwe muri ivyo gihagarika umutima Imana. Ico data azokubwira niwe mubwira ukuntu wababajwe, azokubwira ati raba ku musaraba. Ntuzogira ico wireguza ubonye umwana wayo ava amaraso mu biganza
mu rubavu, mu mutwe n'umubiri wose. Urabona, umusaraba udukurako uburenganzira bwacu bwose bwo kugumya impwemu idaharira. Igihe wowe nanje tugumanye impwemu yo kudaharira, tuba turiko turiyica ubwacu. Ukudaharira bifise ingaruka mbi nyinshi. Burya hari ibintu bikuru bikuru bitatu bituma wewe nanje tudaharira abandi. Ica mbere n'ubwibone bwacu. Tugira tuti, nimba waramenye ikibi bankoreye, wo ntahura mana. Ariko raba ico twakoreye Yesu ku musaraba naco, ingene ari kibi kinuka. Kigira kabiri ni ukwikunda. Twiyumvira yuko batugiriye nabi, kandi twiyumvira ko aribo bakeneye guhinduka bakaba beza. Ufise impwemu igomba ko uwundi muntu ahinduka, uguma urindiriye ko hari ikintu coba mu bugingo bwiwe. Ikigira gatatu ni ukutamenya. Abantu bamwe ntibatahura igihe umubabaro uriko urahinduka urwango. Mbega nizihe ngaruka z'urwango n'impwemu idaharira? Abantu bamwe biyumvira yuko atankurikizi ziriho. Baravuga ngo, urazi, mfise impwemu idaharira, ariko simbona ikintu cabaye mu bugingo bwanje, rero nta kibi kirimwo. Mugenzi wanje, namba uri kuriyumvira gutyo, uyu munsi nta nkeka urafise impwemu idaharira. Imbere muri wewe hari umururazi, urwanko, ishari n'inzigo. Ivyo vyose ubifitiye uwundi muntu muri kahise kawe. Inkurikizi ya mbere ni iyi: ni ukubohwa mu mutima. Abantu badaharira uzosanga ubwabo babohewe mu ishari, baboshwe n'inzigo yabo, bazibiwe imbere muri bo n'ibibabamwo vyugaye, badashobora kuvuga kuko baguma bashavuye. Ni nka harya ikaseti iguma izunguruka. Rimwe na rimwe uwo muntu azomenya ikintu, hanyuma yiyumvire ngo, kubera iki nakoze ivyo? Kubera iki niyumviriye muri ubwo buryo igihe iki canshikira mu bugingo bwanje? Ntibatahura ikiriko kiraba. Kandi ikiriko kiraba nuko ububabare bwo mu mutima bw'akahise bukiriho, bwabafashe bukababoha. Impwemu idaharira igushira kure y'abandi, igabanya ubushobozi bwawe bwo kuvugana n'abandi, igabanya n'ubushobozi bwawe bwo gukunda abandi, igabanya ubushobozi bwawe bwo gukunda no kwakira urukundo ruvuye ku bandi. Mugenzi, nico gituma udakwiye kureka ububabare bwawe guhinduka impwemu idaharira. Ntushobora kubona ubuhombe ku bugingo bwawe n'ubuhombe bwabo bose. Rero ubwa mbere hariho ukubaho mu mutima, kandi bituma tudashobora kumererwa neza. Ntidushobora kubaho, ntidushobora no gukora. Inkurikizi ya kabiri ni ukuvuga ko vyonona imigenderanire yacu n'abandi. Impwemu idaharira itunga urutoki umuntu wese, umuryango wawe, abantu mukorana n'abagenzi bawe. Inkurikizi ya gatatu ni ukuvuga ni ukonona imigenderanire yawe n'uhoraho. Mbega urazi kiba igihe umuntu w'impwemu idaharira aje kuwuhoraho? Icibutso ca kera n'ubwo bubabare bwa kera n'iyo mpwemu ya kera idaharira n'uyo muntu yakugiriye nabi biguma bigaruka. Nta buryo buriho bwo kugira impwemu idaharira hanyuma ngo ushobore kwegera Imana neza usenga. Ushobora kwiyumvira ivyo ushaka vyose, ushobora gusoma Bibiliya ku munsi, ushobora gusenga uko ushaka kose, ushobora kumviriza ubutumwa bwiza bwinshi, yabana nta kintu na kimwe bizokumarira kugeza wewe nyene wemeye kurengana umubabaro wawe ukawurengera.
ntihononekara gusa imigenderanire yacu n'uhoraho, umushaha wacu canke imigenderanire yacu n'abandi, ariko kandi n'imibiri yacu irahononekarira. Mugenzi wanje, iyo mpwemu yuko udashaka guharira ishobora konona umutwe, izosi canke ibitugu, igikiriza canke ikindi cose kiri ku mubiri wawe. Umururazi n'inzigo n'urwanko n'impwemu idaharira biraboneka n'inyuma ku mubiri. Urabona ikiba nuko ushira ibintu vyinshi mu bwenge bwawe, kandi wewe na jewe ntitwaremewe kugendana ishari, inzigo, umururazi, urwanko n'ibindi bisa n'ivyo. Iyo mpwemu idaharira izosohoka muri wewe rwose, izovayo. Saba Imana gusa igushoboze guharira abandi, na cane cane abakugiriye nabi bikakubabaza cane. Ushobora kuja kwa muganga kandi azokubwira yuko atangorane ufise, ariko uvuga ngo yamara ndumva ikitagenda neza. Ico kitagenda neza ni giki? Ico kintu kiri mu mutima wawe, na wewe uravyemera uti ego kiri mu mutima wanje. Mugenzi, ikintu cose kiri mu mutima wawe gishika no ku bindi bihimba vyose vy'umubiri wawe, kubera ko kivuye mu mutima wawe. Ibindi bihimba vy'umubiri wawe birashikirwa. Umutima urwaye ufise ingaruka nini ku mubiri kurusha uko wewe nanje twoshobora kubitahura. Uko niko Imana yagomvye ko biba. Iyo ni inzira y'Imana yo kugukebura namba utigeze wemera kurengera imibabaro yawe ngo uheze ushobore guharira abakugiriye nabi. Mbega hari ibyo wibuka byakubabaje nk'uko Dr. Charles Stanley yigishije uyu munsi? Ibyo byose wibuka bishobora gukurwaho no gutunganywa, ariko wemeye guharira abandi. Benshi muri twebwe turerekana cyane urukundo rukristo dufitiye bagenzi bacu, imiryango yacu, yamara kandi turashobora kugirira inzigo abatubabaza canke abadutsitaza. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko mu gihimba ca 6 uhereye ku murongo wa 32 ukageza ku 36, Yesu aravuga ati: kandi nimwakunda ababakunda muzoshimwa iki? Kuko abanyabyaha nabo bagira batyo. Kandi nimwagurana abo muziga ko bazobaguranura muzoshimwa iki? Abanyabyaha nabo bagurana abandi banyabyaha ngo baguranurwe nk'ibyabo. Ariko mukunda abansi banyu, mubagirire neza, mugurana abantu mutaziga kuzoguranurwa, kandi impera zanyu zizoba nyinshi, namwe muzoba abana bisumba byose, kuko ugirira neza intashima n'ababi. Mugire imbabazi nk'uko so agira imbabazi. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Nshuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kuwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mwishirahamwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Cathedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 900.